Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, nimuhorane n'umukama. Mwiriwe neza mwese. Turabahaye mwiriwe na mwebwe turiko dusangira iki gisabisho mugikurikira ku nsamizi umuvyeyi wacu Bikira Mariya canke ku mbuga ngurukana bumenyi bwa Radio Mariya. Dukengurukira umukama aduhaye akaryo gusubira guseruka mu nyonga ziwe, kuza mu nkoka y'imisa tugaseruka kuri altari y'umukama n'iteka rikomeye. Umukama yamadukingira kurimenyera ngo ritakaze dusange twatakaje akanovera karyo. Uyu munsi turaninahaza umukama twibuka ububabare bw'umuvyeyi wacu Bikira Mariya. Hari abavyita amagorwa. Bikira Mariya kumbure twavuga neza ko yababaye ariko ntiyaragowe. Mengo umuntu agowe n'umuntu atagira iyata umutwe, atagira hasanganiriza, umuntu vyose vyaheze ko, umuntu menga ntabona iyava n'iyaja, ariko yarababaye. Ububabare burimwo urukundo, nta magorwa burimwo, ahubwo hazana mw'inzira y'ubukiriro. Ukuzirikana ububabare bw'umuvyeyi wacu Bikira Mariya si ukugira ngo duhave twita Imana yacu nk'Imana womenga irakunda abantu bababara ihibambewe, ni ukugira ngo ahubwo natwe tuba abantu bopfuma bemera kubabara hakubabaza abandi, kubabara kugira ngo ubuzima bwiza bushoboke, kugira ngo uwundi ashobore gutunganirwa, kuronkaho yagukirwa. Nico ububabare bwiza, ububabare buri mu rukundo imbere y'Imana. Kuri aho hose bidushikira tukababaza abandi, tugatuma mbere banagorwa bumva umenga ntibaronka aho basaganiriza. Kuri aho hose tutera amagorwa abandi, kuri aho hose turyoherwa n'abababara, ugasanga turaterera mbere mu bubabare bw'aba canke bariya. Mu kwihweza umuvyeyi wacu yababaye, twibwe ko tuba turiko turamukora mu kiguma, kuko batwaye ububabare bw'abana biwe bose, nibukire n'ububabare bwiwe wenyene. Ivyo vyose rero tubisabe ko imbabazi, dusaba umukama ahubwo ingabirano y'ukwemera kwiremeka ububabare kugira ngo tubukize abandi uko bishoboka kose. Uwarungitswe gukiza abigaye, mukama tugirire ikigongwe. Waje gukebura abacumuzi, Kristo tugirire ikigongwe. We wicaye iburyo bwa Data ngo tubere mu ngoro, mukama tugirire ikigongwe. Imana rugira vyose nitugirire ikigongwe, maze niyamara kuturekurira ibicumuro vyacu vyose iduha ubuzima bw'amahoro. Dusabe. Mukama, igihe waninahaza umwana wawe ku musaraba, warashatse ko umuvyeyi wiwe amushigikira mu gusangira amagorwa nawe, mu gusangira ububabare nawe. Tabara ekleziya yawe, maze nk'uko isangiye n'iyo muvyeyi ukubabara kwa Kristo, aba ariko iberwa no kuzosangira izuka na Kristo nyene. Tubigusabishije Yezu Kristo, umwana wa kabana umukama wacu, umwana musange ubuzima n'ingoma hamwe na Mutima Mweranda ubu no mu myaka yose. Ibyo dusoma mu ibaruwa rya mbere umutumwa Pawulo yandikiye Abakorinto. Inshuti zanje, ndasubiye kwibutsa ya nkuru nziza nabamenyesheje, ariyo mwakiriye mugahagararamo,
ariko idahengeshanya kubakiza nimwayigumya nk'uko nayibamenyesheje. Ahandi ho mwamwemereye ubusa. Nuko rero nabashikirije ubwa mbere ibyo nanje nashikirijwe, ko Kristo yapfiriye ibicumuro byacu nk'uko byari byaranditswe, ko yabambwe hanyuma akazuka ku munsi ugira gatatu nk'uko byari byaranditswe, kandi ko yabonekeye Kefasi, hanyuma bamwe 12, akongera akabonekera hamwe bene wacu barenga 500. Muri bo abenshi baracariho n'ubu, ariko bamwe barapfuye. Hanyuma yabonekeye Yakobo, asubira abatumwa bose. Maze hanyuma ya bose yarambonekeye nanje, nari meze nk'icubwa. Mbere jewe ndi uwanyuma w'abatumwa, sinkwiye no kwitwa umutumwa kuko nahamye Ekleziya y'Imana. Inema y'Imana nayo yagize ukundi, kandi inema nagiriwe ntiyamvuye ku busa, ariko naratamye kubarusha bose. Mbere si jewe mugabo, inema y'Imana iri muri jewe. Koko ari bari jewe, uko niko twama twigisha, uko niko mwemeye namwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Twitabirize neza uri tuti shemeza umukama kuko ari mwiza. Shemeza umukama kuko ari mwiza. Shemeza umukama kuko ari mwiza, kuko ubuntu bwiwe bwamaho imyaka yose. Umuryango wa Isirayeli n'uvuga uti ubuntu bwiwe bwamaho imyaka yose. Shemeza umukama kuko ari mwiza. Ukuboko k'umukama kwarakoze ibitangaza, ukuboko kwiwe kwaratsinze. Sinzopfa, nzohoraho, kandi nzohayagiza ibikorwa by'Imana. Shemeza umukama kuko ari mwiza. Ni wewe Mana yanje, nzogushemeza ngushimagize Mana yanje. Shemeza umukama kuko ari mwiza, kuko ubuntu bwiwe bwamaho imyaka yose. Shemeza umukama kuko ari mwiza. Imana niyo yatumye abantu b'isi buzura nayo muri Kristo, yongera idushiramwo ijambo ry'ubwo buzure. Aleluya. Nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe na Luka Mweranda. Umunsi umwe mu bafarisayo ahamagara Yesu ngo aze amuzimane. Yesu araheza arinjira mu nzu iwe, aricara ngo afungure. Haza rero umugore yigenza nabi muri ico gisagara. Ngo menye ko Yesu yatumiwe mu nzu y'umufarisayo, arazana agacupa k'ibimoga neza, aje inyuma yiwe hafi y'ibirenge vyiwe, aricara amutonyangiriza ko amosozi ku birenge, abihanaguza imishatsi yo ku mutwe wiwe, aja arabisoma kandi abisiga ibimoga neza. Wa mufarisayo yamutumiye abibonye yibwira ati, iyo uyu muntu aba yari umuhanuzi, yari kumenya uyu mugore amukora ko uwo ari we n'ingene agenze, ko ari umunyabicumuro. Yesu nawe amubwira ati, Simoni,
hari ico ngomba kukubwira. Nawe ati yaga Mukama. Yesu aramwishura ati hari uwari afise abamufitiye imyenda ibiri, umwe yari amufitiye amadenariyo 500, uwundi 50. Babuze ico bishura abarekurira bompi. None muri bompi uzomukunda kuruta uwundi ninde? Simoni aramubwira ati ngira ngo nuwarekuriwe umwenda munini. Yesu aramubwira ati waharashe. Ahindukiye araba wa mugore abwira Simoni ati uyu mugore uramubona, ninjiye mu nzu yawe ntiwasukako amazi ku birenge, ariko we kuvaho ninjiriye yabibombesheje amosozi yiwe abihanaguza imishatsi yiwe. Ntiwansomye, ariko we kuvaho yinjiriye ntiyigeze ahengeshanya gusoma ibirenge vyanje. Umutwe wanje ntiwawusize, ariko we ibirenge vyanje yabisize ibimoga neza. Nico gituma ndabikubwiye, ibicumuro vyiwe vyinshi biragiriwe ikigongwe, kuko yerekanye urukundo rwinshi. Ariko barekuriye bike yerekana urukundo ruke. Araheza abwira wa mugore ati ibicumuro vyawe biragiriwe ikigongwe. Abo byari kumwe ku meza batangura kwiyumvira bati uyu muntu ari kuri ibicumuro n'umuntu nyabaki. Yesu rero abwira nyamugore ati ukwemera kwawe kwagukijije, genda amahoro. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Turabandanya twumva Imana ituyagira iciye muri ribaruwa aya majambo meza Pawulo yandikiye umubano w'abakristo wo muri Korenti. Uyu munsi tukumva agaruka ku kintu gikomeye c'ingene bategerezwa kwakira inkuru nziza yabashikirije. Akabereka yuko inkuru nziza atari ikintu umenga umuntu yosubiramwo agasigura uko ashaka akayitanga uko ashaka. Oya, kuko nk'umubitsi twarabonye mu minsi iheze mu muryango w'Abanyakorenti hari abantu benshi bigisha basigura, akaba muri bo bakomakomeye nka bajya twumvise Pawulo n'uwitwa Apolo, ku buryo bw'uko byashika rero bamwe bagatangura bene kuza bariyitira bati naka bisigura neza, naka bivuga uku, naka niwe wa vrai, naka arahinyanyura, naka arashiramwo akantu gasosa. Twebwe dushaka naka, mwibuke ibya muvyi wacu, dushaka naka umwe wese ati nanjye shaka naka. Ukamenga inkuru nziza yabaye nk'akantu umuntu asigara asubiramwo akazingazinga agasigura uko ashatse ibambewe. Ati kandi bakiza igihe muyakiriye nk'uko mwayishikirijwe, nk'uko Imana yayishatse. Ibi bintu Pawulo abwira Abanyakorenti sivyo muri harabaye. Sinzi ko muri wese uyu munsi abantu bavuga basigura inkuru nziza, basigura ijambo ry'Imana ni benshi n'ubuhoryo. Ugiye gukora ayo marezo sosio, ngira ngo uyu munsi numvise wese ko agacanwa k'urukundo rw'Imana kamujemo aca atangura gusigura amajambo y'Imana, agaca ashira kuri Facebook, agashira kuri WhatsApp, agashira kuri Instagram, akifilma. Ntivyari bibi muri byo, mugabo ubwo babitanga nk'uko Imana yabitanze, nk'uko ishaka ko biguma bitanga. Nico gituma inkuru nziza atari n'ikintu umuntu atanga wenyene. Inkuru nziza itangwa, Yesu yayisigaranye umuryango w'abakristo, yayisigaranye abatumwa kugira ngo babandanye bamenya ingene bayitanga, intumbero isigurwamo. Ntibavuga yuko bajya bose basigura ko badasigura mu ntumbero y'abatumwa, ariko iyo bibaye ibintu by'umwuka iwe biramugora kubandanya arimbura neza ukuri kose.
ugaca usanga hariho ibyo ashobora gukuramo kuko bitamubangukiye, ibindi akabigumizamo akabishimangira ko kenshi kuko hariho izindi nyunga bironderamo. Ugasanga mbere kubera iyo ntumbero usanga umuntu ari we yironderamo n'inyungu ziwe acarobanura. Burya bajya bakunze kubaterera utuverse mu maso kugira ngo babaronderemo abakiriya batwara iwabo, kandi hariho abantu iyo batwaye benshi kabatwara iwabo. Hajya kuri muzenya kuri YouTube ho harimo n'igikorwa cy'urudandazwa, mwari mubizi, umuhaye amajebe menshi mukiyabona muri benshi, hariho ikiringo cy'abantu ashikana Facebook ikamuha amahera. Unarabonye biramwe bashaka kugira ngo baronke abantu babakurikira benshi, kugira ngo ube wanavyuguruye gusa kubikora ko bikuguruka uramwinjije. Hari abantu rero basigaye barabigize business mugabe, ariko kandi mugabe nk'abantu batari mu ruhagarara, abantu bari muri discernement, kuko naho nyene hari ibyiza birimo. Parakagira ati zirikana mu robanure musigarane ibyiza, ibitari byiza shira ku ruhande, kuko iciza cyose kiva ku Mana. Nimwe nk'abandi bagendera ku bwoba canke bagendera gusa ku ma principe y'idini, abo bindi bizananya ahandi hantu kakamuka. Oya, mwibuke ko muri Abakatolika, ni ukuvuga abantu bugurukiye ukuri kose, iyo kuzanana hose ukuri kose no kw'Imana. Naho ko baguciye mu munyakinyoma asanzwe akunze kubavuga ibinyoma, naho ko bakuvuza umupfumu, birashobora gushika umupfumu Imana ikamuvugisha ukuri, atari uko akwemera mugabo kuko asanze yakuvuze. Muri Bukabaramu ahezagira imiryango ya Israeli, yarazi ko agiye kuyivuma. Aha rero no kugira ngo twumve neza yuko ijambo ry'Imana risigurwa neza mu ntumbero nziza n'umuryango wa bose. Hariho ibintu Ekleziya yagiye irazirikana kuva ku batumwa ba mbere, bagaheza bakabisangira n'abandi, bakaza barabihanahana gushika uyu munsi. Mutima mweranda mu mibano no mu buzima bw'abemera akaza arabiryohora byuzuzamo, abizanamo ukuri gusumbirije, kandi n'ubazobandanya gushika ku muhero w'isi. Kumwe Yesu yasize abivuze akagira ati, aho umutima azozira azobahishuka ukuri kose, azobahishuka nk'umuryango ukuri kose. Ntiyagize ati azoza arakubwira wowe ukwi wawe ukuri kose. Oya, nta kuri kose ushobora kugira uri wenyine, ukugira uri mu muryango. Muraraba kenshi aba bose batanguza utuntu twiwabo bahera mu gusanga ari ahantu banyereye, kuko bibaza ko bafise ukuri kose mu gatwe kabo nk'abantu. Ntibemere ko babitwara mu muryango, bukaguma bujemagurikamo utuntu. Uko bujemagurikamo utuntu niko hari ikintu aba akuyemo, kuko kitamworohereza mu nyungu ziwe, mu gushaka abakiriya b'idini, atoza iby'icumi byinshi, amererwe neza. Ejo bundi bamvise akawodiyo kasikiye, umuntu abwira mugenzi we ati rondera sare dutanguze natwe. Unubona naka ko yatanguje ngo we n'umugore we bamere meta basa neza. Aya majambo mumenye yuko ibiriko biraba uyu munsi, sivyo uyu munsi gusa, ko muri uyu munsi biraba ku ruhara runini, mugabo biriho kuva mu ntango z'Ekleziya. Ari naho mbere tubona na Yakobo harahanagabisha abantu akagira ati ntimugombe kwigira mwese, kwigisha mwese inkuru nziza ku majambo y'Imana, ngo mwigire nk'abahinga mu by'Imana, kuko muzobazwa ibyo mwigisha, muzobibazwa, natwebwe tuzobibazwa. Mudusabire igihe cyose tuza kwigisha, hari ibicumuro na jewe murasanga naguyemo, nkaza kubigisha ntabiteguye. Mu nyuma yetu turahonyura hamwe, kambaza ati bijya wagize ni gute? Ugasanga wagiye kuvuga gusa ibintu uzukwi wawe, mugabo ntiwafashe umwanya wo kuvyakira neza, kubizirikana neza. Ugambere mukungene wenyene yabivuze, mukungene Ekleziya bidusobanurira, no mukungene nawe ubona mu buzima bwawe.
tuzobibazwa. Murasabira umunsi nakubiswe nze nkubitwe nkenya kubera ibisabisho byanyu. Kumenya guha ikibanza c'icubahiro c'iteka ijambo ry'Imana mu muryango wa Ekleziya. Pawulo akagira ati na jewe ndabashikiriza ico nashikirijwe si ikintu n'ico bacobeye nagiye ahantu ndazingazinga ndabazanira. Murazi ko Yesu amubonekeye yaciye amurungika kwa Ananiya. Avuye kwa Ananiya aragenda mu bandi batumwa baramufasha kubitahura, hanyuma nawe araheza agatangura kwigisha. Ubwo turafata umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana, atari kurisoma gusa no kugiyigisha. Ubu muri foyer bamaze igihe batanga inyigisho z'ijambo ry'Imana. Murakunze kumviriza amaudio menshi y'ingene bakuye premier ministre, ibihuha byinshi bivugwa ngaho, ibyo mu nama nshingamateka. Mugasanga turabaha amaudio y'ingene Patiri Mando canke Patiri mugenzi we bigishije ku gitabo kimwe kiya cy'Umurundi, ugasanga navyo bumviriza kamenga birarenganye uko nahari birebire, ugapfuma basiyumviriza agacu kagira nawe ikintu umenyemo, bikagufasha igihe usoma ijambo ry'Imana kurisobanura neza. Ushobora kurisobanura nabi ukarikura mahiga ibintu bishobora no kukwica, kuguha ishusho itariyo y'Imana. Rero muzi ko aho muri iyo minsi ihitiye kumbure ko baratse umuvuba ntibabizi, hariho abantu bahora baza kwica abantu baririmba haleluya, akakuniga agacarimba rero ati mukamurakane narazwe ikiganza cawe kireje kumujako wishe umuntu wa haleluya. Ntabwo bakungana gutyo, ukakumva yuko umenga n'ijambo ry'Imana ribimuha. Aracafise Imana yo hariya imbere y'imyaka 2000 yose, hariya muri Ancien Testament. Abisoma nk'umuntu yasubiye inyuma hariya kiriya gihe, ntabisoma nk'umuntu yakujijwe mu gihe agashikanwa mu gihe ca Yesu Kristo. Twitondere ingene dusoma ijambo ry'Imana, kandi bikadusaba yuko rimwe turisoma mu muryango, tugaheza tukariyaga ko umwe agaheza akazana ico yumvise kikabogorwa n'icundi, mutima arakora muri ubwo buryo. Mu nkuru nziza turumvise uyu mukenyezi aza kuraba Yesu, araremerewe n'ibintu vy'ingeso ziwe zamwinjiranye mu buzima bwiwe. Araje gutakambira Yesu, amugira ko ibimenyetso abafarisayo bo bababona yuko ari bo bagororotse, birabananira kubitahura. Bafise ubugororotsi bibonamwo, tugire Kristo. Hariho ubugororotsi dushobora kugomba kugira, bumwe tugomba kwibonamwo ko tugororotse, tukiyugaraniramwo. Ubugororotsi bwiza n'ubugororotsi twakira nk'ingabirano y'Imana, kandi tukamenya yuko natwe ari ubuntu twagiriwe n'Imana. Ntibutubere ubugororotsi twiyugaranamwo bugaca budutuma twamatura abandi nk'ababacunga, be abigira nk'uko bitegerejwe. Oya, muri kabeho niwabona tsitaye uheze umenya ingene umusangiza ku bugororotsi bwawe. Muganwa muri kuranura umenga urondera uti ubwo ntaho yogwa. Hariho abantu bagenda bahagaze ku kintu cyo kubona bati ni bande bahagaze, ni bande badahagaze neza, ni bande ikintu cy'ubucungu, ikintu cy'ubupolisi. N'umupolisi ntiyama gutyo. Ari naho umuntu ameze gutyo biramugora kurimbura neza ibimenyetso ashobora kubona inyuma, kuko aca byitiranya n'ingene yumva ashaka ibintu. Tugire Kristo. Ibimenyetso tubona inyuma by'ingene abantu bifata birasa byose, usanga bisa kenshi, ariko ikibitumye umutima ubitumye si umwe. Murambona nk'iyo bishitse patiri agasoma nk'umukenyezi cyangwa umwigeme, bamwe ukabona umenga impuzu zigire zibakoroke ko zirabavuyeko. Patiri wacu ntuzi icabitumye, ntuzi umusomye icabitumye.
bantu hagarika ubwenge bwawe ahantu ugira uti Mukama inyuma yaho hari iki, hari iki by'ukuri. Mugabo usanga kenshi ngaho twarahakomeretse, hariho ababyirinda kuko bagira bati nta nguvu nkihafise mpamvu asanga ngiriyemo. Urahiriwe nawe nyene kumenya guca bugufi. Ibimenyetso bigaheza bigatwarwa mu kungene dutahura ibintu no mu kungene tuzi abari iruhande yacu bameze. Mugabo Yesu iyo yamaze kugera ahantu akiza umuntu, ntashobora kwemera ko ubukiro bw'umuntu bwugaranwa no kwiyumvira kutariko kwa benshi. Hari igihe dutinya gukiza uwundi kuko twibohesheje ukungene abandi baza kuvyiyumvira, baza kubivuga. Reka gutinya kugirira neza uwundi kubera ingene abandi baguma bakwiyumvira, bakakuboha, bakakubuza kugira neza. Gira neza bashake bavuge, mu nyuma bazobona ineza ivuyemo, bazoheza bafunga ikinywa, bazomaramara no kuza gusaba imbabazi, mugabo bazobona bati hariho iciza, kuko iciza kirivuga gushika ku mpera yacu. Ariko ibi naho nyene bizoboneka. Reka rero kugendera bwa mbere ku vyo abantu bashobora kukwiyumvirako. Banza ugendera ubwa mbere kuco Imana ikwiyumvirako no kukuri nawe wumva ushaka gushikako muri wewe. Abandi baraheza bagakurikira, bakabona mu nyuma, bakabona ivyamwa bivuyemo. Niho rero twokwama twiyubara, ntitwihutire guca urubanza ku kamenyetso tubonye inyuma. Itonde. Hari n'abantu bishobora gushika ugasanga batwarwa no guca urubanza rw'akantu abonye, bigaca bipfuka nk'uko umenga ntazi urundi runtu runini nawe ruhora rumushikira. Yabona nk'umuntu agize akamenyetso gato k'inyuma agaca urubanza, mugabo ugasanga ugiye kubipima tukabitwara imbere y'Imana, wewe Imana yamucira urubanza rukomeye kuko nakabonye huzuyemwo inzigo, hanukamwo agasu k'inzigo. Yorimbura n'umuntu akamwica. Ako kantu ntakagaye kubera ububi bwako, mugabo kubera inzigo n'ububi bumuzuyemo. Hari abantu benshi bahora baza n'ubundi kwirega, ukaza wumva ngo pati ngo jewe sisambana, jewe singira ibi na biriya, none uhora ugira ibiki. Usanga mugabo aruzuye umutima mubi nko kubasambanyi, kubagirana nabi. Uzohava usanga bagutanze mw'ijuru, bobo kumbure bararira bakarira ku bicumuro vyabo. Yesu akababwira ati hahiriwe abarira kuko bazohozwa. Uyu mugore ubumara yarimo ashobora kuba yarabusutswemo n'ubuzima bwiwe bugoye. Yesu abona kure, ntabona nk'abantu muri sosiyete bagenda baraca imanza. Hari n'abamufata nabi, kumbure ku mugoroba barimwo abagabo bahora baja kumusaba, kumbure rimwe n'abafarizayo ku mugoroba bahora baja kumusaba, ku murango bakamucira urubanza. Yesu vyose arabimenya. Turahiriwe ko dufise Imana ibona kure. Hari abantu baza kutubwira, wacukura neza ukabona yuko sibo. N'imihindigiti y'abantu bishwe n'ikibano cabo, ingene aho bakuriye ntihigeze habaha ushobora kuba abantu bahagaze neza, bakomeye neza ku rugo ruhande. Tugaca usanga turihuta guca urubanza, tumutayemo muri rudahera. Mugabo tugabe. Yesu akatwereka yuko twokwitondera umuntu, tukarondera kubanza gushika kure. Mbe biva kuki? Nawe nyene ntiyoryoherwa no kwama ameze gutyo, biramubabaza, akarira, agatakamba. Hari abantu ubona yuko bariko baranagwana umwanya muremure, hakagera igihe Yesu akaba arasanako.
tubabana ahubwo baba hafi y'abantu be nabo, tukabaremesha, tukarondera kumva ahantu hakira agaco kugira ngo tumutere intege ashobore kuva mu byara by'ico kintu. Uzoba nawe upfutse ibicumuro byawe byinshi. Umukama atugire hafi y'abandi, abashobora kubabera akaryo n'ico bishimikiza ngo batere intambwe, ntituba abantu biyugarana mu bugororotsi bwabo bigaca biniga abandi batarinjira mu bugororotsi. Ububabare bwa Bikira Mariya turiko turazirikana niko turabuharuramo ububabare indwi, mugabo burya burarengera indwi. Indwi ni igiharuro shushanyo kivuga ububabare bwinshi kandi butwawe mw'ibanga ry'Imana. Igiharuro indwi n'igiharuro c'Imana, n'igiharuro bitatu, ariko si ububabare indwi nko kumenga kujya duhora tuvuga ishapuri ububabare bwa mbere bwa kabiri, nko kumenga yagize ububabare indwi gusa, ahubwo bari bukenya imyaka yabayeho. Ariko sinagomba kugaruka kuri bumwe bumwe bwose, nagomba ngo tuzirikanira cyane cyane igihagararo cya Bikira Mariya muri ubwo bubabare yagiye aracamo. Kano ko ari ububabare bwa mbere tuhakura inyigisho, ariko imenga tubica ko twiruka. Ububabare bw'umuntu yuzuye urukundo n'ineza, mugabo kandi muri uyo mwanya w'ububabare hari ibintu bishika adashobora gusubiza inyuma. Nk'igihe bari bafashe umwana wiwe bamukubita bagira iki, ntacyo yashobora kinini atari ukubyakira mu Mana, agaheza agakurikira ingene ibintu biriko biragenda, akiyakira, akitura Imana, agahereza umukama. Sinzi ko birabashikira yuko mushobora gushika imbere y'ibintu bimwe bimwe ukabona uti nta nyishu zifatika mfise, mugabo ndafise ikintu kimwe, ndazi ko no muri ibi Imana ntiyankuye kwiminwe, isaba ko ngoma ndayizigira naho ntabona iyo bitera bija, mugabo menye iyo bidatera bisubira hari inyuma. Dusaba Mukama kugira ngo natwe mubabare ibyago n'ibinabiya dushobora gucamo nitwigire tubona umenga ni inzira yo guherayo, ahubwo tukavyakira mu Mukama, ibyo dushobora gutorera inyishu, tukagabanya ububabare mu buzima bw'abantu, tukavyitangira. Mbere rimwe rimwe bikanadusaba kubabara, tugaheba n'inyungu zacu ibyo dufitiye uburenganzira kugira ngo twagurire abandi. Ico gihe uzoba utumye ububabare bwawe bucika inzira y'ubukiriro. Ese ububabare bwawe butoba une malédiction, ariko bwoba un chemin. Ntubwumvemo ikintu c'umuvumo umenga Imana irakwanga yagukuye ko byose birugaye, uragowe, ariko uvyumve mw'inzira yindi Imana ishobora gucamo, igaheza ikagurira abandi inzira y'ubuzima. Amen.
saba beza bimana kugira ngo ituro ryacu rishimwe na mana data rugira vyose. Yongere tugirire ikimazi twebwe na Eklezia yose nyaranga. Dusabe mukamanye n'imbabazi kubwirira hazwa bw'izina ryawe, wakira ibisabisho n'imperezwa tugutuye mu guhimbaza Bikira Mariya mweranda, we yashatse kutubera umuvyeyi, we washatse ko atubera umuvyeyi yuzuye impuhwe igihe yarahagaze iruhande y'umusaraba wa Yezu. Tubigusabishije Yezu Kristu umukama wacu. Amen. Horana umukama, kirurutse umutima, Werekeje umukama, nidushimire umukama Imana yacu. birakwiye kandi biratunganye. Niko birakwiye kandi biratunganye ko tukuninahaza tukawukengurukira iminsi yose na hose. Muvyeyi mweranda rwose, twihetse ku mwana wawe ukunda cyane Yezu Kristu, jambo ryawe rizima mwasangiye kurema ibintu vyose. Niwe mukiza, niwe mucunguzi waturungikiye, yasamwe kubw'umutima mweranda, avyagwa na Bikira Mariya kugira ngo arangure ingingo washinze, akugarurire igihugu c'aberanda. Yaremeye arababara, asaza amaboko ku musaraba, aratsinda urupfu kandi arerekana ko yazutse. Nico gituma dushize hamwe n'abamarayika n'aberanda bose ngo tukuninahaze mu kuvuga tuti mutagatifu, 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 Mukama Mana y'ingabo, ijuru n'isi bisazwe n'ubunyanazwa bwawe. Habwa impundu mw'ijuru, arakani nasuje kubw'umukama, nahabwa impundu mw'ijuru. Mana nzima, niwe bweranda nyabwo, niwe bweranda bwose bukomokako. Nico gituma tugusavye ngo urungike mutima mweranda tagatifuza irishikanwa rihinduke ritubera umubiri n'amaraso ya Yezu Kristu umukama wacu. Igihe bagira bamufatiye, agira ngo atangure ko barakwa vyishakiye, yafashe umukate aragukengurukira, arawumanyura uhereza abigishwa biwe avuga ati, akire murye mwese, iki n'umubiri wanje uza gutangwa ku bwanyu. Bamaze gufungura, agira kwa kundi afata ikarisi yongera gukenguruka, ayihereza abigishwa biwe avuga ati, akire munwe mwese, iyi ni ikarisi y'amaraso yanje, amaraso y'isezerano rishasha kandi rizokwamaho, aza guseswa ku bwanyu no ku bwa benshi abakiza ibicumuro. Ivyo murabigire munyibuka. Bane b'Imana, ibanga ryo kwemera n'agatangaza. Ego cyane Mukama, twemeje ugupfa kwawe kandi turashemeje izuka ryawe gushika aho uzogarukira. Niyo rero Mukama, uku gupfa no kuzuka k'umwana wawe tukagwereza umukate w'ubuzima n'ikarisi y'ubukiriro, dukenguruka cane iteka waduteye tukarenguka imbere yawe ngo tugushikanire iyi nkuka. Turatakambye dushimitse umutima mweranda dukoranirize hamwe, aduha umutima umwe ko dusangira ku mubiri n'amaraso ya Kristu umwe. Ibuka Mukama Eklezia yawe iri ku isi yose yuzuze n'urukundo. Ibuka umupapa wacu Francisco, umwepiskopi wacu Gervasi, nabo bose waragije umuryango wawe w'abakristu. Mana nzima, akira igisabisho umwe wese ariko aguhereza mu mutima wiwe. Wakira igisabisho duherereje isamirizi yawe, ubandanye uhagarikira abo bose wahahaye umurimo w'ubuzima bwabo n'ubutumwa, ngo bame baba abashigikira abandi mu nzira y'ubukiriro. Akira Mukama igisabisho cy'abo bose badutumye kubabera mu ngoro, na cane cane abatwaye ububabare butagira uko buvugwa mu mubiri wabo, mu mutima wabo no mu muzikanyi wabo. Umuvyeyi yabonye ububabare bwose, amuryama baserukako abaremeshe,
abakomeze, ntibatigane, ntibakekeranye. Akira ubukengurutsi bw'uyu mukristu agushimira ku vyiza wamugiriye, ubandanye umuhirira mu kwama umwereka ingene ikiganza cawe giherekeza ubuzima bwiwe muri vyose na bose. Niwakire n'igisabisho c'abavyeyi basabira ikibondo cabo Hiki Junior agwariye mu bitaro mu mahanga, bamusabira Mukama ngo umufashe, abaganga bariko baramuvura bashobore kubona ingwara arwaye. Akira kandi n'igisabisho c'umukristu asabira abavyeyi bose barushe ku mutima, ngo Bikira Mariya yabonye ububabare bwose, abarasane ko mu ntambara badashobora kwigwanira no kwivunamo. Turaguhereje n'abacu bose barengutse iwawe, turaguhereje Rahi barankandikiriye, Aloyse Harushumwami, Joseph, Pascal Ndikumana, Leonard, Virginie Ntibazonkiza, François Mukiga, Paul Bandira, Germaine Barabunyeretse, Jean Bagihe, Ange Girimbabazi n'abandi bose Mukama ubona dutwaye ku muzikanyi. Utwibukire abatagira ikibasabira, imitima iri mw'ipurgatori n'abariko bacikara bose aya mango, bakiri wawe baruhukire umuco w'inahazwa bwawe. Na twebwe turitakambiye twese utugirire ikigongwe, nze dusangire nawe ubuzima budahera, twame tukuri nahaza turi kumwe na Mariya muhimbazwa nyina w'Imana na Yosefu mweranda umukunzi w'abatumwa, aberanda bose baciye kuri iyi sabato bawe, turi gusabishije Yesu Kristo nyene umukama wacu. Kubwiwe hamwe nawe no muri we nyene nutegwa iteka ryo gusengwa Mana Data mushobora vyose, hamwe na mutima mweranda wonge munirahazwe ubu no mu myaka yose. Hari umuntu yahora aca iruhande n'isore n'inkumi bari mu twabo mu kajoro, camubona ivyo ngomba kuvuga, gacakwa kuririmba ka karirimbo turaturirimba tugomba kuvuga inzira y'umusaraba, abagorwa y'umukama. N'igihe uciye iruhande y'abantu bariko barakora ibibi, ntuce urubanza bukwi na bukwi, uko Yezu bitubwiye, itonde urabe ibiriyo vyose. Twame tumenya kugira indabo y'Imana ku bandi, tuyigerageze nahita tworohera, twama dutangwa imbere n'indabizananye mu bikomere vyacu, mu byo twagiye turacamo, ariko Mukama azaratuvura, tugira indabo yoshobora guha akaryo uwundi ngo ashobore gukira. Niyo tuba twaraciriye urubanza, twaramaze kubona yuko umengana n'inkono y'itabi yovamo. Dawe wa twese uri mw'ijuru, ubwami bwawe nibukwire hose, ivyo ushaka nibigirwe kw'isi nko mw'ijuru. Uduhe ivyo kurya bidukwiye umunsi, uturekurire ibicumuro vyacu nk'uko natwe turekurira abatugiriye nabi, ntudutererane ibitwosha nabi, yamara dukiza akabi. Mukama turakuzamvye, dukiza akabi kose, dutabaza amahoro muri iyi minsi turimo, tugirire impuhwe, udukingira igicumuro, tugendere mu itekane ryawe mu kurindira ubuhigwe bw'ijuru n'ihindukira ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Mu myaka yose Mukama Yesu Kristo abwiye abigishwa bawe uti ndabasigaranye amahoro, ndabahaye amahoro yanje, nturabe ibicumuro vyacu, urabanyabona ukwemera ko ekleziya yawe, itabaza amahoro n'ubumwe ishaka ryawe ryame riranguka, ni wenye n'ubuzima n'ingoma ubu no mu myaka yose. Amen. Horane amahoro y'Umukama. Mwagazi w'Imana wo gukura abantu ibicumuro,
mwagazi w'Imana wo kuri abantu ibicumuro, mwagazi w'Imana wo kuri abantu ibicumuro, barahiriwe abatumire b'Imana, nguyu mwagazi w'Imana, nguyu ukura abantu ibicumuro. Mukama yemeye koza umutima wanje, avuga ijambo na rimwe umutima wanje ushukira. Mu gusangira ubabare na Kristu, nimunezerwe kugira ngo ku munsi w'inahazwa bwiwe buzokwibonekeza, muze munezerwe muhimbagwe. Yesu gremiyana umubiri wa Yesu mwizere, amaraso ya Yesu mwazi, mazi wapfe mu rubavu rwa Yesu mwagire, murakorwa
ya Yesu nkomeze nawe Yesu mwiza w'impuhwe unyegeze mu nguma zawe nundekure ngo dutane undwanire umwasi mubi umpamagaye nzi wawe nze muri naze ndimo n'abana bawe mu myaka yose. Amen. igihe cyose dushitse imbere y'umuntu ababara twaba twibuka yuko burya umuntu wese ababara ukwiwe. hari igihe abantu bashika imbere y'umuntu ababara bikabasiga canke bakarengerwa canke bakibaza ngo ni ukwigirisha ntibashake kumutahura. umwe wese burya ababara ukwiwe, kandi twirinde kugereranya ububabare bw'umwe n'ubw'uwundi. umwe wese ababara ukwiwe. ikindi naco nuko igihe tubabara ntidutahurwe, bitahure ko bishobora gushika abandi ntibagutahure kuko ntibari muri wewe ngo bumve ingene ubabara. kandi iyo bitahuye ko badatahura ko uriko urababara ingene uriko urababara, ubutsinze kuko usubira kwiyanka. uko umuntu yiyanka akanka abandi mu bubabare bwiwe, aba ariko arabugwiza, aba ariko arisonga. gira ahantu utahura uti ndatahura ko mudatahura ingene mbabara. hariho ahantu ushika ugasigara umenywa n'umutima wawe n'Imana yawe, abandi bikabasiga. umukama ntawatana ububabare bwiwe, kuko koko vy'ukuri burya umukunzi nyawe mbere umumenyera mu bihe vy'ububabare. urakunda mugenzi wawe, igipimo s'ahandi ni mu gihe bimwankiye. uraba hafi yiwe canke urahunga kumva umenga arakugora. ihangane. horana umukama. twakiriye isakamento ry'ubukiriro bw'amaho, turagutakambiye duciye bugufi mukama, mu kwibuka Bikira Mariya mweranda yasangiye kubabara n'umwana wawe.
nudufashe gusozera muri twebwe ivyasigaye gukubabara kwa Kristo mu bubabare bwiwe, maze ekleziya yabiharongera akarusho. Tubigusabishije Yesu Kristo umukama wacu. Horana umukama Imana rugira vyose, Data, Mwana na Mutima Mweranda, nibahezagire kandi yamane namwe. Mushenguruka amagweze, turashikanye. Ubandanye mugira umunsi mwiza. Nezerwa Bikira Mariya, igashikira isi yagadutse igarukira. Ese ijambo w'Imana yigize umuntu mu mbani yawe y'umubikira, yo biba mu mitima y'abumviriza insamirizi, akanyamuneza n'amahoro. Umusha wawe w'umuvyeyi haranaze kubwira Ekleziya ingabirano y'agakura y'urukundo, nayo si yindi ni Radio Maria, umusuku wawe muto muto mu muzabibu w'umukama. Umuryango wose wa Radio Maria, wewe nyene wakoranirijemo abantu bose bo mu mashinga yose no mu ntara zose, urakwishikariyeho kandi uratangaje kuri umwamikazi w'umutima wabo. Ukwemera n'urukundo, ukwizigira n'amahoro, nibwo butuma abana bawe bato bato bazoshikiriza bene wabo mu kwicisha bugufi no mu kuzigama ibanga. Garanzurira umutamana wawe ku magorwa y'iyi si, ku boro n'abarwaye, ku bagowe n'abantakirenguka, no kubaguma bayerera barondera umuco, bose baharonkere uburuhuko. Ese twoshikira tudatevye ca gihe c'inema, aho umushaha wawe utatyoye uzotsinda. Duhe kugukorera mu kuguhebera ubuzima bwacu, kugira ngo kw'isi hashike n'ingoga umutwenzi usayangana w'abantu barangwa n'urukundo. Mugabekazi wa Radio Maria, dusabire. Yosefu Mweranda, dusabire. Papa Yohani Paulo wa kabiri Mweranda, dusabire. Tereza Umwana Yezu Mweranda, dusabire. Beranda mwese muri mwijuru, dusabire. Bamarayika barinzi bacu, muduhagarikire. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Yeah.